tumaze indwi zibiri turi mu gikorwa c'ivugabutumwa kiriko kirabera muri centre Rutabo. Icyo gikorane kiriko kirakoreshwa n'umuvugabutumwa mvamakungu ava mu gihugu ca Zimbabwe yitwa Namo Mapulanga. Hariho abantu benshi babona muri mu ivugabutumwa mukamara iminsi ibiri mukamara indwi zibiri bakavuga bati muriko muratumwanya byokunda ko mushobora kwiganira bakwadukurikirana biyumvira mwe nuko iciza canke akamaro kivugabutumwa. Yitwa Bakarawirisha mukuru mutumba wa Rutore. Bakarawirisha atari ibanga wamaze kujibona ribungana gute? Reka tubashimire bakunzi ba Inkerebutsi TV kuko mama muri ko muradukurikirana. Uyu munsi genekezo ya 18 kwezi kwindwi umwaka wa 2024 twazindukiye ahantu aho hantu naho muhavamo humva ni kwibarabara rija mu Rutabo uvuye kuri Rompwe ibutahana aho tuko turavuga naho muri komine ya Mabayi aho twasanze abantu benshi cyane bariko baragerageza gukora ibikorwa by'iterambere naho rero twashimye guhamagara umwe canke babiri muri bo kugira basho kutubwira ibyo bikorwa ivyari byo. Turabaramukije nyakubaho. Ego turabaramukije cyane. Byokunda ko mubanza kwidondora badukurikirana ku Inkerebutsi TV. Ego cyane kwizina ni Pastor Sibomana Adrien. Nkaba ndongoye intara mvuga butumwa ya Gafumbegeti. Cyo bita mu gifaransa district évangélique ya Gafumbegeti. Nkaba ndongoye ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi muri ako karere kagizwe n'imitumba ibiri, umutumba wa Gafumbegeti hamwe n'umutumba wa Rutorero muri zone Butahana komine ya Mabayi. Uyu munsi rero tubasanze ngaha kuri iki kiraro tubona cahora kirengana kiri kwibiti mugabo tubasanze mwabitataguye tubona abantu bariko baratura amabuye habaye ibiki. Ntabwo ari gitangaza kubona ivyo mubibonye mu bisanzwe twebwe nkuko twamaze kubidondora turumugwi w'abizera b'Abadventiste b'umunsi w'indwi tumaze indwi zibiri turi mu gikorwa civuga butumwa kiriko kirabera muri centre Rutabo. Icyo gikorane kiriko kirakoreshwa n'umuvugabutumwa mvamakungu ava mu gihugu ca Zimbabwe yitwa Namo Mapulanga. Rero kubera dusanzwe turi abene gihugu aho turabizera dusanzwe turi abene gihugu kandi beza, twarabonye ko kino kiraro ca hano kuri no ruzi rwa Butahana kino kiraro kiraduhuza n'abandi bantu canye n'utundi turere, ariko mu minsi heze twagiye tubona amasanganya aba bivanye nuko cyari gitarujwe ibiti, amasanganya aba imodoka nini zihaciye ivyo biti bikavunika bikaca bituma imodoka zigira isanganya. Tubiravye rero tukabona yuko igihe imodoka ziriko ziragira isanganya harashobora kugwamwa abantu ugasanga jewe canke wewe canke umuryango canke abandi abari bo bose nta unezezwa no kubona umuntu apfuye. Twaravyiyumviriye rero turabona ko ubwo batangaza ko hari ibikorwa byo kugisanura kugira ngo bagikore mu buryo bwa kijambere, natwe kubera dusanzwe twitaho ibikorwa by'ishengero mugabo n'ivy'igihugu tukabona yuko ari ngombwa ko nk'abizera bagize intara mvuga butumwa Gafumbegeti koterera umuganda mu gusanura kino kiraro. Kubera turi mu ivyo bikorwa by'ivuga butumwa twavuze duti ntabwo tworangiza bino bikorwa tutaje guterera mu bikorwa rusange. Niyo mpamvu rero twazindutse hano twasidukanye n'iyonka kugira ngo duture amabuye duture imisenyi kugira ngo mu minsi iri imbere kino giraro kize gikogwe. Nico catumye tuzinduka hano. Murakoze cyane uno munsi mwakoze igikorwa c'inguvu. Hari ibindi bikorwa mwimirije gukora kuko tuko turaba mu ntango ogira iki kiraro muracari mu ntango muri ko muragisanura mu cyubaka. Hari ibindi bikorwa nk'ishengero ry'Abadventiste mbere wanashaka niyo district évangélique mutubwiye mwimirije kuzokora kugira kino kiraro gishobore kubakwa kinyarutse. Ego cyane ni mu ntango nkuko mubivuze. Ibikorwa bikenewe hano mu ntango namabuye ni gravier, ariko ntabwo turangije. Igihe hazoba hageze ko hapondwa beton bagashirako hariya turiteguye nk'abizera bishengero ry'Abadventiste uko twabateye akamu no munsi bakaza niko tuzokongera kubatera kama kugira ngo twongere tuze gusozera bino bikorwa dutanguye no munsi. Mumaze indwi zibiri muri mu ivuga butumwa mbega iryo vuga butumwa ryanyu mumazemo indwi zibiri ryo bajyararangiye ryo barirangiye no munsi rizorangira ryari? Ego murakoze cyane. Iryo vuga butumwa turimwo ni ivuga butumwa ryitiriwe homecoming canke se kugaruka imuhira.
twaritanguye ku igenekerezo rya gatandatu rikazorangira ku igenekerezo rya 20. Rero ntabwo haragera ko turirangiza, tuzorirangiza ku isabato iza, ari naho hazoca haba umubatizo. Naho ivyo bikorwa byacu nk'ishengero tuzoba tubisozereye kivuga butumwa. Hariho abantu benshi babona muri mu ivuga butumwa mukamara iminsi 2 mukamara indwi 2 bakavuga bati muriko muratumwanya. Byokunda ko mushobora kwiganira bakwadukurikirana biyumvira mwe nuko iciza canke akamaro kivuga butumwa. Ego cyane. Mu bisanzwe turi mu ivuga butumwa ntabwo tuba turiko turatumwanya. Ntabwo turiko turatumwanya na gatoya kuko ivuga butumwa rituma ubwo butumwa buriko buravugwa bukora ku mitima y'abantu babanyavyaha. Iyo tuvuze abanyavyaha rero uja gusanga habarimo abasuma, hari abagizi ba nabi bashobora kuba bokora ibintu n'umutekano gahungabana. Igihe rero ubwo butumwa buvuzwe buhindura imitima y'abo bantu. Bumaze guhindura imitima y'abo bantu, ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo nimwaba amahoro n'igihugu kizoba amahoro. Bituma rero abantu baba amahoro hanyuma igihugu naco kigatekana. Yego cyane. Bakunzi ba Inkerebutsi TV ko turaba umunywanyi wacu raba handitse sabone munsi iki kiganiro cyo hakora ko maze kwakora ko hacaza gakenge nako ncugakora ko uhejeje uco fyanda handitse tout canke or. Nyakuba pasteur musanze murongoye intara yivuga butumwa ya Gafumbegeti harabo mu bamufise motera kamo. Ego turatera kamo abantu abari bo bose. Naho batubara abadventiste mu swindwi. Ubwa mbere turabaha ikaze muri bino bikorane by'ivuga butumwa turiko turakora. Ubugira kabiri turabatera kamo kugira ngo n'ikindi gihe bazokumva ibikorwa rusangi hano canke ahandi baze bavyitabire batarinze kuraba ngo turi muri rino dini canke ririya. Kuko ngarutse ku vya kino kiraro murabona akarere turimwo iyo tudafise ibarabara hariho ibintu byinshi bihungabana. Ibidandazwa ntibishika canke ingendo ntizigenda neza kubiyunguruza n'imodoka canke n'amamoto. Naho hungabana umutekano muca mwumva yuko ubutabazi ntibushobora kudushikira bunyarutse kubera atakiraro gihari. Niyo mpamvu dutera kamo rero abatwumva kugira ngo nabo ejo canke hirya yejo baze bakore ibikorwa nk'ibi kugira ngo kino kiraro tukinyarutse. Murakoze. Murakoze cyane namwebwe. Reka tubakengurukire kuri uyu mwanya mashowe kuturonsa. Ego namwe turabakengurukiye kubona mwiyumviye kuza kugira ngo mutube hafi muri bino bikorwa kugira ngo na cane bino bikorwa turiko turakora nabandi bashobore kuba bo byigirako mu gukora ibikorwa by'iterambere. Murakoze. Tuvanye n'ubusanzwe arongoye akarere kivuga butumwa ka Gafumbegeti twace dushikira ubusanzwe arongoye umutumba wa Rutorero ni umwe mu mitumba 2 ubusanzwe arongoye akarere kivuga butumwa rya Gafumbegeti yatubwiye. Iyo mitumba 2 nayo iragizwe n'agasantre bita Rutabo, agasantre kavumye cyane, agasantre kameze neza, ariho niri barabara benshi bakunze kwita ko ari barabara rya Rutabo. Turakuramukije Mutama. Ndabakiriye. Umeze neza? Ndaho ndakomeye. Nidondo bakwadukurikirana ku Inkerebutsi TV. Je nidondo nitwa Bakarawirisha. Mukuru mutumba wa Rutorero. Bakarawirisha atari ibanga wamaze kujibona ari bungana gute? Mfise imyaka 68. Imyaka 68 acashobora gutwara umutumba nyene ukabwira bene gigu bakakugamburukira. Bo je barangamburukira kuko iyo batangamburukira simba ntwara kubera bangamburukira nicyo gituma ntwara. Mutama wiso turabona murafise ibikorwa bidasanzwe byo kubaka iki kiraro. Iki ciyumviro canke iki cipfuzo mwagitanguye ryari mwakigize kubera iki? Bo ikiyumviro twagitangiye guhera mu kwezi kwa mbere twabona ko ikiraro kibiti kitameze neza nta nicyo cyotumarira. Duca turiyungunganya mutumba wa Rutorero na Gafumbegeti duca tubona ko ikiraro twogikora kijambere tugishize kisima. Niyo migambi rero ubona twatangiye duca turagihomora ibarabara turicisha iruhande. Ubu rero iyi mitumba dufatanyije n'abadandazi bo twiyimirije rero kugikora ngira ngo namwe mwabonye ko n'amashengero ari kagerageza kudufasha. Mugabo nkasaba ko n'ayandi mashengero yokora iby'irishengero ryakoze umupasitoro yari karakubwira kugira iki kiraro kiduhuza imitumba 2 uko turiko turagikora tugifatanyije twogikora tukabona cyuzuye. Aha nabene gihugu banyu gusa musanze murongoye canke hari handi mwadodoye kugira bashobore kubaha inkunga canke kubafasha dufate nka commune Mabayi intara ya Cibitoke turi cyatangira nka commune yoyo irabizi. Urabona ko ntacyo twokora atari commune iri kiradushigikira. Ibyo twokora byose
nabo tutubatwaye bari abari komine kuko komine n'abantu twe nabo twobigira ani komine bibigize kuko komine ni twebwe nyene mugabo komine irabizi itegezwa kuba ari kitegezwa gushiramo muri rusange kugira ngo iki kiraro cyuzure irabizi hama icyo twimirije naho igikorwa kigitangira ubanza ugatangira ugakora hama mu nyuma ni hudodora werekana igikorwa uri korakora ugiye kudodora utarakora ucumenyana ubuswahira mugabo udodoye uri kukora biraboneka tuzododora kuko urabona ko ari igikorwa kitoroshe tutofa kwihangira ngo tugishobore. Twabonye rero ikiraro mwagitanguye hariho ishengero ry'abadventiste mu munsi w'indwi takarere kivuga butuma kagafumbegeti baje ngaha mugirageje kuraba igikorwa bakoze mwogiha akahe gaciro bakoze cyane gose twogiha agaciro atari gato aribyo navuze mvuga ati n'ayandi mashengero yodufasha kugira bakore nkabo ikiraro tubone ko cyotera imbere cyuzure vuba. Ngira akajambo ubwiye abo bashoboye kuza ngaha mu mushengero y'abadventiste nagira ndabashimire nongere ndabakengurukire bahorana uwo mutima kandi Imana ibahezagire kandi ntibaza uno munsi gusa n'indi minsi bazogaruke badufashe gushika icyo kiraro cyuzure. Hariho imvukira ushobora gusanga zivuka muri iyo mitumbi ibiri mwatubwiye Rutore na Gafumbegeti ziri mu bindi bihugu kandi bakurikirana Inkerebutsi TV bashobora kuba barumviriza harakamo mushobora kubatera dutegereza kukabatera tutakabateye urabona ko byotugora bamwe twaratanguye kukabatera ndazi neza ko bazoza baradufasha turamura turakeneye amafera bito amasima ibintu byinshi bikenewe urabona ko ibi bikenewe nk'amabuye n'ibindi urabona ko turiko turabikora mugabo nk'ibyerekeye amasima amafera bito n'ibindi bikenerwa byo kugurwa bitegerezwa kuba totera kamo kugira badufashe turebe ko twogisano. Mwavyumvise wowe uri hirya no hino nabene gihugu bagiye hamwe barumvikana ko bashobora kubaka ikiraro ca kijambere kandi bagejeje kure murabona ku bikoresho biguma byiyongera amabuye imisenyi gravier n'ibindi bintu byinshi biti basambaguye barahindura ibarabara we rero kuratwumviriza ufise ico woterera aba bantu sinzi ko hari konte mwuguruje ku gikorwa cyo kubaka kino kiraro canke ko arakanimero ka telefone mushobora gutanga kujya n'ikindi gihe canke uwo bari kwaradukurikirana ashobora kumva ko harico yotera ashobora kuba telefone akabaza ahashobora gucisha uburyo. Turavise ikonte twuguruje muri Emepad inomero ubusa 37 44 niho twuguruje rero muri Emepad kugira ngo bakeneye ko bayodufashe gucisha kwiyo konte amahera yoca dushikiye. Murakoze cyane katubashimire kuri uyu mwanya mushobora kuturonsa. Yego namwe ndabakengurukiye mu ivyo tuyaza. Namwe bwo madukurikiranye ahane tugarukije ikiganiro cacu asige na butaha bye bye.